Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru yaranze indwi dusozereye tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize ishirahamwe Orikome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rirashimishwa n'ingingo leta yafashe yo kugabanya ibiciro vy'igitoro urirongoye hagaca nasaba yuko leta y'u Burundi yocigabanya n'ibindi biciro by'ibintu vyankenegwa. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi arahumuriza abarongoye amasendika ko leta y'u Burundi igiye gushira imbere ibiganiro kugira ibibazo bihari bitoregwe umuti. Ni mu gihe mu nama nabo barongoye abandi ku munsi wa kabiri ikibazo c'abakozi ba leta barungitswe mu karuhuko k'izabukuru giturumbuka ari kimwe mu bibazo vyashikirijwe. Igisata c'uburimyi ngo kigiye kuronswa ubundi buhinga bwotuma umwimbu wiyongera. Umushikiranganje ajejwe uburimyi akamenyesha ko bizoca mu kugwiza imbuto no korora kijambere. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Igiciro c'igitoro cyo mu bwoko bwa essence na mazutu carakorowe igiciro iritiro ya essence mu gisagara ca Bujumbura yavuye ko amafaranga amajana 200 amazutu avako amafaranga 160 ariko peteroli ikaba yongewe ko amafaranga 100 kw'iritiro. Umushikiranganje Ibrahim Wizeye hajejwe amasoko ntanga nguvu akaba yasiguye ko igiciro cagabanutse ku mazutu na essence kubera ko igiciro c'akagunguru cagabanutse no kwisoko mpuzamakungu. Ishirahamwe Orikome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rikaba rishima iyo ngingo yo kugabanya ibiciro vy'igitoro leta ifatiye kukuna akagunguru kagurishwa ku isoko mpuzamakungu. Gabriel Rufyiri arirongoye agaca asaba leta yuko yogabanya n'ibindi biciro vy'ibintu vyankenegwa. Ni ikintu ciza cyane ko muri leta bafashe ingingo yo kumanura igiciro c'igitoro amafaranga amajana 200 kuri buri litiro yose igurishijwe ngaha ku ipompo ya essence canke ya mazutu. Ni ikintu ciza rero twoshima ko haba iyo consideration haba kubishira mu ngiro. Kindi twibaza nuko leta yokora ibishoboka vyose. Murabibona ibiciro by'ukwiyunguruza bishingwa na leta, mfatiye kw'ivyo nkuko zari gufatira no ku bindi bica biduga. Biragoye gose ko ibindi biciro bidasanzwe bishingwa na leta bishoboka. Mugabo nk'ubu abagira transport nibarabe aho badugije, leta ifata ingingo yindi yo gucimanura ivyo biciro vyo kwiyunguruza, kuko batabigize gutyo habamwe mu karenganyo bantu bato basanzwe biyunguruza. Leta nishi ifata ingingo yo kumanura ibiciro vyo kwiyunguruza no ku bindi babona ko leta ifisemwe uruhare ifisemwe n'ijambo. Ivyo vyofasha. Mugabo turadusaba kandi n'abarundi muri rusangi yuko boraba ukungene ibintu badugije kubera ivyo vy'ibitoro vyaduze nabo babimanure, kuko vyose mu bisaba byagomba kuza bigirira neza umunyagihugu. Ikibazo c'abakozi ba leta baherutse kurungikwa mu karuhuko k'izabukuru giturumbuka kiri mu bihanze amasendika urikiyemwo abakozi ba leta mu nama n'umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi. Abaserukira amasendika bakaba bashikirije ko hari ingingo zifatwa hahonyanzwe amategeko. Umushikiranganje Veniste Muyabaga akaba yarahumurije abarongoye ayo masendika ko bagiye gushira imbere ibiganiro kugira umuti w'ingorane uboneke. N'inkuru tubaza Evariste Nzikobanyanka.
Muri ico kiganiro n'umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi, ikibazo kigaruka cane mu barongoye amasendika n'ikijanye n'abakozi ba leta baherutse kurungikwa mu karuhuko k'izabukuru. Maria Bukuru yahoze arongoye sendika SNTS ashaka kumenya nimba abo baherutse kuja mu karuhuko k'izabukuru bazorenganurwa nk'abandi bakozi bakiri ku kivi. Agashara yafata kari gakwamye nyine ataho katera kaja na passion ndiyigeze iduka none ntimwumva yuko bwa butungane mu bana wavyaye buri he mu gihe wagiye bamuhagarikiye umushahara nawe ntibamusubije kugira bomba ukagire n'ico yifasha ntiwumva ko ari abapfuye kabiri cyangwa gatatu. Niho rero hari problème de compréhension ya dialogue social. Mu batubwirire basohora yindi décret ivuga yuko aba baye bloqué muri yanare bagiye muri retraite babaharure nabo ayo l'équivalent d'anare. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi natomora inyishu kuri ico kibazo. Itegeko ririho kugira ryubahirize umuntu wese mu gihe rero hari haka cyangwa kari yakoba katakozwe bibaye ngombwa birakogwa, ariko gushika nta nyishu no guha ngo hazokugwa iki hazokurikiza amategeko. Abaserukira amasendika bagaruka kandi ku kibazo c'ukuntu leta yahagaritse intererano z'abakozi bahurikiye mu masendika. Melance Hakizimana icegera c'urongoye urunani rw'amasendika mu Burundi Kosibu akavuga ko hahonyanzwe amategeko. Iyo ni ingingo yafashwe na leta, hanyuma imaze gufatwa na leta abakozi baragiye hamwe, amashirahamwe y'abakozi barasaba yuko iyo ngingo bamaze kwihweza yuko iciye kubiri n'amategeko, barasaba yuko leta yo yanaliza kugira ngo ibintu bisubire ko vyahora, na cane bitwaje amategeko mpuzamakungu ko bavuga bati c'est un droit, ari droit rero naho hoba hari ikintu bavuga kitagenda neza coca mu nama n'ingingo. Kuri ico kibazo hamwe n'ibindi bishikirizwa n'abaserukira amasendika, umushikiranganje Veniste Muyabaga akishura ko ari byo gutorera umuti biciye mu biganiro. Ico twavuze kandi dushigikira kandi twasavye n'abaje kandi batwemereye nuko ibiganiro byobandanye duhereye hasi kuduga gushika hejuru, hanyuma ico dusanze ari kibazo tukagitora inyishu, ico dusanze ari kudatahurana tugatahuzanya. Kubijanye nuko umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro CDS mu gifaransa woba atacuri kurafasha abanyamasendika bawitura, umushikiranganje w'abakozi n'akazi abasaba kuhakanya ukiga neza amadosiye baba bawushikirije. Ko ni ngombwa kubuhinga bukoreshwa mu burimyi buhinyanyugwa kugira hashobore kujamwo akarusho mu mwimbu. Nivyo umushikiranganje Prosper Dodiko yashikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu, aho yavuze ko bizokorerwa mu bisata bibiri, ari byo kugwiza imbuto no korora kijambere. Igisata ca mbere ni igisata cyo kugwiza imbuto, igisata ca kabiri ni cyo kurima no korora kijambere. Ubwo buhinga rero bushasha bushimikiye ku gutororokanya ibintu byose byankenerwa bituma abarimyi bikorera utwabo bashobora koroherwa kugira ngo batangure uburimyi bwa kijambere. Maze rero leta iheze ibashigikire ibahe byankenerwa kugira ngo rero mu Burundi dutangure turonke ibigo twovuga yuko biberamwo uburimyi bwa kijambere. Ubwo buryo bushasha tugiye kubushira ku bice bitanu bikurikira. Igice ca mbere hariho ahagiye gukorerwa uburimyi bwa kijambere, ibyo twita mu gifaransa les zones agricoles, les zones d'intensification agricole. Ibyo rero ico ni gisata ca mbere. Ubugira kabiri hagiye kuba ibigo byo kororeramwo kijambere, bimwe twita élevage intensive. Ubugira gatatu hagiye kuba ibigo koko bigurizamwo imbuto dukoresheje abantu bashaka gushiraho uburyo bukwiye, bimwe ahandi mu bindi bihugu bita entreprise semencière. Ubugira kane tugiye guhamagarira kandi abantu bose baba ababa ngaha mu Burundi canke mu bindi bihugu bafise ubuhinga n'uburambe mu gutunganya amatongo no mu kuvomera imirima, kuko
muri bya bigo tuzovuga bisaba yuko tuzobitunganya kijambere kandi twongera tukabivomera kugira ngo naho imvura yoteba bitume tuguma twimbura. Ubwa nyuma tugiye gusaba rero abarundi bose baba abari hafi canke baba abari mu makungu bafise ubuhinga canke uburambe mu gukoresha amamashine ko nabone tugiye kubakenera. Ano makuru yaranze indwi arabandanya. Imvubu zivugwa mu micungararo y'umweha w'uburovyi wa Nyabugete mu gisagara ca Bujumbura zikanica n'abantu ngo zibikora mu ntumbero yo kwikingira. Bivugwa n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bidukikije Gaspard Ntakimazi, aho yemeza ko ibibanza vyegereye ikiyaga mu turere twa zone Ruziba bisanzwe bizwi ko kuva kera ari uburaro bwazo. Asaba abanyagihugu kuzubahiriza, abarovyi nabo birinde guca muri ivyo bice batari mu bwato bufise imoteri. Hagiye baraziteye kandi zirya ivyatsi gusa ndizijyana. Ukuvuga ko abo ziba ziriko zirivuna gose hago ziba zizi ko zitewe zarashavuwe zaratewe ziri wabo iyo ariko ibora n'umwansi yateye mu nzu yayo nayo komeretsa ntimira yirira ivyatsi gusa. Aho rero kugira yo zinde zishavura ni tuvuye ko ari mu bihe nka bibiri bitandukanye. Kenshi zibana nko mu muryango ari nyinshi ari nka 10 mbere na 20 zirenga ziri kumwe. Aho aba harimo imwe izitwara jefoise y'ingaho zavya rero yicunga abana bayo kiyaza kwegera aho umwana wayo iri. Ico gitwa rero yari imisi usanga zimeze kizishavuye gusuma yindi misi. None hari ibimenyetso vyerekana ko ico gihe zivuvye canke zishavuye? Barabizi barabyumva. Irama nkiyo iramera nkiyivuga mbere gutera irakubwira ibyo abantu bavuga ngo bazimure izo ni sinimanza basoborana n'iteko y'igihugu ririho. Iryo tegeko ririho kuva 2016 rivuga ahantu uvuye ku mazi ni metero 50 mbere no hari n'ubwatsi bwinshi izo mvubu ziba zikeneye kurya. Naho abantu bava ko bahaba bamenye ko batari wabo. Henshi barahazi ahantu imvubu ziba zavubiye barahareka bakazibisa. Mwawe ufise akato kawe gatoyi n'ingashi n'ibindi aho umva iraza kagatembagaza mbwa ntibeshaka wewe afise ubwato ari n'imoteri ndaje zoba mbwa wumva abari mu mazi mbwa bakeneye kwinyerera baciye umusozi nibaca handi. Mbwa ikindi nkumbure nshaka kongera ko nuko nkumbureye mu Bujumbura mu Burundi turafise abotanyika ahantu bazibikiye hambaye ni hari mu Rusizi. Niba ko nkumbure umunsi leta yorondera uburyo washaka kumera nk'abaziyobora gatoye byo twamwe bitari muto mbwazo zigashikayo zigashika mu sizizi n'izire. Haribonekeza insinga z'umuyaga nkuba zidafutse mu bice bimwe vy'igisagara ca Bujumbura nko muri zone ya Ngagara muri quartier y'Indwi. Izo nsinga zica mu nzira y'amazi muri zone Rubirizi zishaka gukora hasi. Bamwe mu bahaba bagasabishira hamwe Regidezo kubitunganya mu kwirinda amasanganya. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Biraka cyane nyene bikavuga iyo bituritse kenshi cumegana amasasu ugacugwamo nkaho gahonyera ko kuri ico gitsinga. Abo ni bamwe mu banyagihugu baba muri zone Ngagara quartier y'Indwi hari insinga zitanga umuyaga nkuba wa Regidezo bavuga ko bateye ubwoba no ko nizo nsinga zidafutswe neza ngo bishobora kubatera amasanganya bagasigura ko izo nsinga bishika zigaturagurika umuriro ukaka. Biraka cyane nyene bikavuga iyo bituritse kenshi cumegana amasasu ufise amakenga menshi cyane ubu. Ukuvuga nka twe tuharengana bashobora kuza kwihereza ngaha muri cafetaria y'amata cyangwa gusoma ibindi bintu ngaha ugacugwamo nkaho gahonyera ko kuri ico gitsinga. Ico gitsinga rero naho butahaba kikugirira nabi. Urabona nk'ivyo bibuye barazibije ngaho kandi naho harashishuye. Aha rero n'umwana ashobora kuza kugura atamenyereye ibyo bitsinga kanakorako gasanga biramugiriye nabi. Insinga zitwara umuyaga nkuba zidafuse neza si mu Ngagara gusa kwiriba bararija muri zone Rubirizi urahabona zimwe zimanitse hafi zija gukora hasi ahandi zikora ku mazu y'abantu. Ikindi gice urabona izo nsinga izibohesheje uduce tw'imisegetera. Aho nyene kwiriba bararija mu Rubirizi ku cuma gikuru bita transformateur urana ko hari insinga zidafashe neza. Abahegereye bagasigura ko naho nyene bishika bakabona umuriro waduka ngo na cyane nk'imvura
iguye baca bahahunga. Yaba abo banyagihugu mu Ngagara canke bo muri zone ya Rubirizi basaba ishiramwe Regidezo gutunganya neza izo nsinga ntizibatere amasanganya. Dushaka rero babicishe hejuru canke musi cyane bivaho habona kubera abantu bashobora gusha n'abatari twebwe bagasha bako barengana bagasha. Cyo dusaba nuko izi nsinga zica mu kuzimu boraba neza kuntu zimeze zarashaje bakazishisha hejuru. Mu ntwaro urongoye zone Rubirizi Jean-Marie Nahishakiye agasaba nawe nyene ishiramwe Regidezo gutunganya neza izo nsinga za Regidezo nk'uko biboneka n'ibiti zicako bimwe vyarahengamye biboneka ko umwanya n'umwanya bishobora kuzotemba. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo haremeza ko ico kibazo bakizi akavuga ko batumye ku bikoresho barindiriye ko bishika kugira abatorere umuti izo ngorane. Ni na hano duciye dusozerera ano makuru yaranze indwi turangije nk'abanda bashimiye kubona mwadukurikiye ndabifuriza no kubandanya mugira ibihe vyiza.